mukurikirane Ange Michel Muhemana ko maravugana no kuba kaze mwese ibiganiro ukuri kubohora ganacanye kuyafasha gukora mu buntu no kumenya umwami wa Yesu Kristo. Ndabaye kaze mwese mu nyigisho no munsi inyigisho ya 11 mu gucirwa twise mbega umukristo ararwara arapfa canke arakena. Tumugire icambere cyo nyigisho aho tuko twigisha kubyerekeye kugwara no gukira muri Kristo Yesu. Twarabonye ibintu byinshi muri nyigisho ya 11 tugira dushire akaburungu ku kino gihande c'igice ca mbere ceze inyigisho zitatu tuzokwiga kubyerekeye ko umukristo ashobora kugwara. Uyu ni conclusion ya kino gice. Mu nyigisho igire kurikira rutangura uruhande rwa kabiri gwerekeye gupfa hamwe no gukira. Rero nongeye kubaha kaze, ndabahe kaze mwese mu nyigisho y'uno munsi. Umwami Yesu abagire neza, abatahuze ubuntu bwiwe bugwizwe mu mitima yanyu. Kaze nagira tubanaye twiga uyu munsi, nagira dusina barangiza ikino cigwa twirageze gukonkirwa ibyo twize. Twarabonye rero mu cigwa yuko mw'isino rya kera uhere kuva mu gice ca mbere Geneze, ca kabiri ca gatatu, sona nuko Imana yaremye umuntu ameze neza, ariko amaze gucumura haza ingorane nyinshi, haza ingwara, haza gupfa, haza ibintu byinshi. Rero ingwara ni ingaruka y'icaha yuko umubiri w'umuntu wanduye, kandi ingwara twarabonye ko zidaterwa n'Imana. Imana yafise ubwo bubasha bwo kuzitera. Mu Imana zitera abana bayo canke abantu bizeye Kristo ingwara. Twagwara ko tugifise ingaruka z'icaha mu mibiri yacu, ntiturakizwa mu mibiri, imibiri agakiza tuzobibona mu cigwa tuko turarangiza icigwa. Rero ikintu nibaza ko tuko turageza gufasha abantu gutahura, kuko abantu bigisha ko umukristo ashaka kugwara baba bahejeje kwica ibintu byinshi mu byizerwa Kristo, cyane cyane kubyerekeye ikibazo c'icaha, ico kugwa k'umuntu hamwe n'ico gucungurwa kw'imibiri yacu. Ibyo rero umuntu amaze kubivuga uko bitari, abahejeje kwigisha ibinyoma. Rero intumbero yacu so kwagiriza abantu nubwo dufasha umubiri wa Kristo, kugira ngo namwe musuzume ibyo mwizera n'ibyo mwigisha n'ibyo mwigishwa. Ukaba mudukurikira saba Kristo gusa batigisha, harimo n'abigisha abarongoye abandi benshi. Namwe ni byiza ko musuzuma ibyo mwigisha, ntimuve kwigisha ibintu populaire bisoundinga neza mu matwi, byumvikana neza mu matwi, biryohera amatwi, ariko bitakubifasha imitima guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Twarabonye yuko mw'isino rya kera mu vyagazo vya Mose ingwara zarabashikira kwera arenze ku mategeko, ku mabwirizwa, kuri ku vyagezwe byo bireke n'itwi vyagezwe canke byashinzwe n'Imana, hari ingaruka zavyo. Ni ingaruka y'icaha muri make. Hanyuma turabana turagera imbere, turabona ko Yesu bamutaba kumvugisha kugira ngo azoze kwikorera ibyaha byacu, imibabaro yacu n'ingwara zacu. Hama turaza mu isano shasha, turabona ko Yesu agiye arakiza abantu, agenda agira neza abantu bose, abagwaye abadayimoni akabirukana mu badayimoni, abagwaye ingwara nk'ubutinyanka, imibembe n'ibindi akabakiza, abamugaye amaso, abamugaye amaboko n'amaguru, n'abapfuye akabazura. Rero Yesu ntiyari limite ku byo kiza imibiri gusa, bamwe muhemu gusa, ahabwa yarakirije n'imibiri. Ico kintu umuntu atacigishije naho nyene abariko aravuga ibintu bitari byo, kuko turafise abantu batemera yuko no munsi Imana igikiza ingwara. Ni benshi ngaha muri Amerika, jewe mba ni benshi ndabazi, ariko Imana yacakiza. Ntitwokureka gusengera abagwayi, tuza kubirangiriza ko mu cigwa cuno munsi. Ntitwohagarika gusengera abagwayi, ntitwobuza gusengera abagwayi, ivyo sivyo. Hama ikindi twarabonye yuko umukristo ashobora kugwara. Aho rero no hari ikibazo, kuko ari mirongo iri muri Bibiliya badashobora kuvuga ko bakubwira yuko udashobora kugwara warizeye, ariko rera ufise kwizera guke, kwera icaha, kwera kumbure utizera bikwiye, Imana ikiraguhana, ni inkoni y'Imana. Inyigisho nk'izo kandi benshi nizo mwizera, nizo mwigisha, nizo muvuga, ku buryo bigora kwemera yuko Bibiliya ivuga yuko umukristo bishobora gushika kugwara. Mu nkuru keneza ndasuye kubivuga, sindi ngaha ngo namamaze kugwara ikanamba, ariko birashika kandi nta muntu numwe ashobora kuminyuza ngo avuge ko ataragwara kuva avuze. Uyo muntu nawe ndabona hari utwa Kobas naramuvuze mu nyigisho, simbuka inyigisho namuvuze mu muri Afrika y'Epfo. Izo doctrine yazizera kamazigisha, yari umuntu Imana akoresha ibitangaza, guhagurutsa bamugaye, abagwaye bameze nabi. Yari yarabasene kidengere mwishengera abaja mu camazi muri South Africa, uko basa muri Afrika y'Epfo. Uwo mugabo atanga kwizera yuko adapfa, acagwara kanseri. Biri kuri YouTube byo nima tabifuza.
acagwara kanseri yaragize iminsi mikuru ngo ashize muri mortalite mu kudapfa bagira iminsi mikuru batanga kwizera doctrine zitaba umugabo aragwara kwa gupfa guma babe akantu ntagwaye kandi yari yambara n'amarori ugashaka umuntu kwabwira abantu ko batagwara yambaye amarori ko adakwiye kugwara yambaye amarori afise beki afise yitera imiti ngo ngo naho ngwaye ku ngo naho bimeze uko ngise kugwara ngo ni symptome ngo ni bitero bakavyita ibitero ni gitoro hitwa gute reka dufate yuko umuntu aje gutera mu rugi wawe afise kigwanisho uvuga ngo igitero ni gitero yakoresheje iki yakoresheje umuhoro icumu umupanga ubuhiri inkoni amabuye grenade inko yakoresheje iki cyangwa yakoresheje ingumu gusa amaboko urumva umuntu nagutera afite ikintu yakoresheje mu gutera rero kucita izina ntibica kugira umuntu afite ukwizera guke afite muca mugendani amajwi abagiza mu mitima ngo nimukwiye kuvuga yuko ngo wagwaye ibi ndakubwiye ko naravyizeye narabibayemwo ndi mu Burundi ndi Bujumbura nkatinya kuvuga yuko ngwaye nahora n'umuntu yizeye ibyo bintu ho maze gutanga kumenya ukuri nanje buke ngatanga kurukunitse ko nashaka kugwara maze gusomeye imirongo nabasomeye twasomeye Timotheo ko yagwaye Paulo ko yagwaye twarabonye witwe Epafrodite mbari n'uwitwe Terminus amazina y'Ikigiriki agoye kuvuga twarabonye ko bagwaye bakwa no gupfa Imana irabakiza none bari bagize ukwizera guke nigeze kwandika kuri Facebook barashavuga ngo Paulo ngo ari umuntu nk'abandi gutendugenda kuri Paulo avuze gino utabare Bibiliya rero aharose Paulo yanditse hafutu hakuremo utangura kwandika we ibyo ushaka kuko turi mu gihe hari ingeneration kino gihe dashaka kwemera ijambo ry'Imana uko rivuga rero bene data mudukurikire neza nuko muranyumviriza muvuga ati arashavuye oya ndabazwa n'ingene mbona abantu benshi mvuze amamiliyoni y'abantu bazimira bakanga no kuza kuzimurukira mu kuri umuntu akora kati inzira nijya ukanga ugasanga ugiye mu nzira idashika kumbure hari kimanga kiuza kugwa mukakonona umutima wacu n'ubwungere n'ubuvyeyi n'ubwigisha no kurere gufasha abantu kugira ngo ivyo muriko murabona muriko murizera bitari byo mubimenye mubibone amaso kuri haco bita abanyamerika red flag ni hakadarapo gatukura umuntu ashira hejuru kugira guhe gasopo iyo umuntu uko baravugana bashaka kuvuti ndabonye red flag muri we ni kimenyetso kibi kiri kuri uyu muntu mubone ibimenyetso bibi by'inyigisho zitarizo rero nimba tubona ko intumwa zagwaye Paulo yagwaye tukana Timotheo n'abandi kandi ngo bakagumva ko Imana irabakiza urabona ikintu gikomeye cyane si ingwara bagwaye turemera ko bagwaye abo turemera ko Yesu yabagiriye ubuntu akabakiza turemera ko Yesu akiza turemera ko Yesu abohora turabyemera rero kugwara sikisigano c'Imana oya vre Bibiliya kaneza yuko abantu bashobora kugwara ariko so murage wacu muri Kristo ekanamba so murage wacu bizuka kugwara sivyo Yesu yakugabiye si kado y'Imana kugwara sinigihano c'Imana ni ngorane ikiri kwisi mu mibiri yacu hama ikiri gikomeye cyane gutahura yuko naho ingwara tuzigwara Imana ikatwigisha ntikaduha leso ekanamba sikugira ngo iduhe leso canke ngo Imana ngo itweke kwikomeye isanzwe ikomeye naho tutobivuga cyangwa ngo tubibone umuntu akomeye ntibarinda kwimubwira ngo arakomeye cyangwa ngenda nivuga ngo arakomeye ni umuntu atunze je ngahandaza abanyamerika babatunzi hari nabo tuzinanye maze kuja amazu yabo baba miliyoneri aba multimillionaire ukabona ari simple abahantu haciye bugufi yambara ibintu bisanzwe ntagenda aravuga ngo aratunze mugabo wobaze kumwegera mukamenyana mugasangira mukagenderanirana ukavuga uti naratunze kwera ukabona ibintu akora ibintu afise amazu afise urabona ariko mubona uko naciye bugufi ariko twebwe abarundi n'abanyarwanda n'abaki upfa kuronka uduhumbi tungahe tw'amadolari ucuhindura ngana wambarange nuvuga ugendura birivuga ko uvugendura umugashwerekana ko atunze abantu vuhisha abahisha nko bavuga mu gifaransa urumva ukagenda umuntu ariyemera ekanamba sivyo twe dushaka kugana turakora muri Kristo rero bakundwa bene data iyi nyigisho ndashaka ibibutse ko Imana ntikiraguhana ntage umuntu aguhenda kubwira ngo nimba ugwana kwizera guke kwawe ni gihano c'Imana ekanamba Yesu arakiza muri Yakobo 5 umurongo wa 15 ndibaza bereka umurongo nibaza ko ari umurongo wa 13 Yakobo kareka ndangize ko umurongo inyigisha za kwanderene gatonya muri igumi Yakobo 5:13 haravuga ngo mbega aho bariho umuntu muri mwebwe afise ingorane nasenge ho bariho uri n'umunezero ntaririmbe
indirimbo zo gutazira ho bariho uwo muri mwebwe agwaye mwumvirize agwaye nahamagara abarongozi bakuru b'ishengero bamusengera bamusiga n'amavuta mu izina ry'umwami. Isengesho riri mu kwizera izotuma uwo mugwayi akira, umwami azomuvyura. Mubasa umuntu amuvyura ni Yesu amuvyura, niyaba yarakoze ivyaha azobiharigwa. Nuko rero mwaturanira ivyaha byanyu musengeranirane kugira ngo mukire ingwara. Isengesho ry'umugororotsi rimwe ububasha kandi rikora byinshi. Urumva bene data, urumva nimba mugwaye gena mu ndera batama bishengero mu ishengero abasengera abatama so bana basaza n'abantu b'abarongozi mu ishengero aba elders les anciens de l'église wazee wa kanisa mu Giswahili genda mu barondere babasengera. Ariko tuzokuba nabavyiza ko Yesu akiza hama namwe hagati yanyu ngo musengeranirane hama muzokira ingwara mwaturanira ivyaha byanyu. Urumva mwene data, urumva ko yakubona nyana bivuze ko kugwara bishike kuba none abantu bigisha ivyo bintu bahagaze ku nyigisho nyabaki, inyigisho z'umugwanizi, inyigisho zitarizo, inyigisho zo kwirinda, inyigisho zo guhunga, inyigisho z'abadaimoni, inyigisho zitera capability condemnation mu mitima yanyu mukumva ngo ntimukwiye ibyo mubuze kandi byose mwarabihawe bije no kugoroka no kubaha Imana muri no bugingo. Umwami Yesu abahishuriye byo ntavuze abyongere ko abigishirize mu izina ry'ububasha. Amen.